Urubanza rwaciwe na sentare nkuru y'igihugu ya Rumonge mu rubanza nimero RC 618 mu mwaka w'2020 hagati y'uwitwa Bikoroka na Gahungu Matayo bo mu Ntara na komine Rumonge ruracarimwo impari na bugingo n'ubu. Aho ni mu gihe iyo sentare yashikirije icegeranyo cihinyuzwa ry'ikurikizwa ry'urubanza nimero RC 618 rwari rwaciwe mu 1984 maze igakomorera itongo Gahungu Matayo mbere ikanabashingira uturimbi. Nubwo biruko ibintu ntivyoroshe kuko abasigwa babikoroka batashoboye kuvugira kuri kamera zacu bavuga ko nubwo biruko sentare itakurikije urubanza uko ruri biciye mu gushinga uturimbi ahatariho. Hagati yaho uwitwa Nzambimana Augustin yaguze itongo ku basigwa babikoroka akabavuga ko Matayo yamurengereye karimbi. Ivyo bikaba vyatumye bitura buramatari w'intara ya Rumonge nakaba yaciye ashinga umugwi w'abahinga bo gutohoza ukuri kwimbitse kuri iryo tongo. Nzambimana Augustin arashima ko uwo mugwi washinzwe akizera ko umuco ugiye kuboneka. Iri tongo Green Planet ryaguze itongo kubo kwa hicu Burundi Paul. Hanyuma mugabo hariho urubanza rwaburanywe rw'uwitwa Bikoroka Jean baburana na Gahungu Matayo. Aho baburana hari kuva muri 1983. Urumva urubanza ko rwari rumaze imyaka myinshi. Mugabo kuva muri 2020 niho hubuse ikibazo Gahungu Matayo aca yatata mu itongo ryo kwa Paul hicu Burundi. Kandi uwo nawe ntibigeze baburana. Kandi nawe nyene mwavyumvise ko avyiyemerera ko bataburanye. Ico dushima rero nuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu amaze gutera kamo akarira aririra abarundi bato bato. Ubutungane bwarahagurutse. Ubu dutanguye gushima umugwi waroye hushizweho na nyakubahwa buramatari agira ati ico kibazo cateye kikamara imyaka ishika igombe ku bitatu. Reka turabe ingene cova mu nzira. Uno musi rero hariho umugwi waje gutohoza kandi ivyo watohoje urumva ntidushobora kubimenya. Mugabo umwe wese yavuze icyanezereye no kuvuga ko itonga ari giwe. Nta muntu numwe bahana karimbi yigeze avuga. Ico twoshima kandi nuko turiko turaraba ubu turabona ko hariho ko haraba umuco mu ntara ya Rumonge. Kuko kera mu minsi irenganye mu Rumonge ufise inoti warivugira. Mugabo ubu turiko turaraba turabona yuko agahengwe karimwo buriko buraca nkuko nyene icubahiro yarize. Ico ntaworeka kugikenguruka. Ese rero vyobandanya. Mugabo ahantu tubona ingorane haracari mu ingorane mu bantu novuga bivyabona. Umuntu arashobora kuvuga ivyo atabonye canke ivyo atazi kubera iki? Kubera akanoti. Urubanza rwateye amahari rwari hagati ubwa mbere na Gahungu Matayo n'uwitwa Bikoroka. No kuvuga aho twe ntitwarimwo. Igihe bashinga uburimbi rero bariko bashingira uburimba abantu babiri baburanye. Twebwe gusa ikibazo twagize Matayo yaciye ahongerako avuga ko arahiwiwe kandi avuga ko sentare ariyo yamushikije aho hantu. Kuko twe twarituye muri parke. Procureur yavuze ati hatarasohoka icegeranyo ca sentare nkuru sindabakira. Icegeranyo gishohose. Jewe naragiye muri parke kuko Matayo yaranyitwariye. Nahatabivuze mbere yanyitwariye ku bintu bine. Icyambere yanyitwariye avuga ko sentare namuteye aho sentare yamuhaye. Je narisiguye mvuga yuko je ntashobora kugenda aho sentare yamuhaye nti n'amaburiburi ni muri abicegeranyo. Kabiri yaravuze ko namwivye imimbati n'ibijumbo n'amafoto ari muri parke. Je naramubwiye naravuze nti ntazara y'ibijumbo ufise ahubwo nivyo mfise birarenze. Hanyuma ya mafoto nayo nta mukozi wacu arimwo uwo mugambi. Jewe nti singaragara iyo foto ntayirimo. Nayo Matayo ati jewe nta muntu narengereye. Ubwo rubanza rwaciwe mu 1984 iryo tongo ndaritsindira mbere ndariranguriramwo imigambi uko nshatse. Mu 2020 niho abasigo babikoroka baciye barondera abakomisiyoneri ngo banyomore. Matayo kamenyesha ko ivy'uwo mugwi atavyizeye kuko ngo wobuhengamye inyuma yo gusanga iyo tongo ryaraturiwe n'abantu bataramenyekana. Uwo mutama ngo aratangazwa n'ukuntu abaje kuzimya uwo muriro aribo baciye bapfungwa. Uko vyifase za nta muntu numwe narengeye. Ubwo rubanza rwaciwe muri 1984 tuburana n'uwitwa Bikoroka. Duheze kuburana barasikiriza itongo
ndarikoreramwe imigambi uko nsoboye kose abantu babona aho nabahereza aho barima bari ngaha ababuza gutsa ivyo biti ndagurisa baraha kuva muri 1984 gusika muri 2020 aya matati niho nziye mbona yadutse kuko bikoroka yari yamaze gupfa uyu munsi rero abo basigwa babikoroka baciye barondera abakomisiyoneri nk'uyavuye ngaha Nzambi uyo nta tongo na ritoya zigagaha sumuvuke wahava mu gatobo ariko ava mu gatoba kaza kuza guteranya kuri aya matongo kuko yisimira ngo afise inoti ngo afise amahera agaca agenda akagura amahera n'abantu babasuma akagura amatongo y'abantu akarorero hariho witwa ntuzeye Claude baramuzingazingaje hajya kuko sentare y'intango bari bayiziziye baca barabandanya bamubarira ngo Claude ngo naganze hasi ngo naganze hejuru ngo nabo baganze hasi bisobanurwa ngo aganze indimiro ziri muri iryo tongo kandi ari ryasi ngo nabo baganze hasi ubu rero baramwirukanye burundu nabo rero ako kagwi kubona kuyu mugabo wo mu gatobo agomba yuko naze ngo anyirukana burundu naze mvuka ngaha naberetse ibibanza by'iwanza aho mvuka nawe nagende yerekane ati naze mvuka ngaha canke azana bamuzi kwavuka aho hantu ico ni cambere ikigira kabiri uyo mugabo wo mu gatobo ntitwigeze tuburana kuko nta tonga ziga ngaha nareke kuza kuvuruga iyi ntara nabura amatari yarabivuze yavuze ati aba bakomisiyoneri bariko baraza ngaha muri iyi ntara nibo ngoma doze kwirabira nikwirikiranire iyo bitamugora uno munsi bura amatari niwe yabari ngaha none rero ko ataze ngaha urabona abakomisiyoneri baciye bagwira ikigeretse ko kigira gatatu uyo ntaho mvukiye avuga ko ari mwene Paul twaraburanye araza dutora abantu baraza barahitegereza bahitegereze baraturabira baragenda baratwihweza n'uyo twari twaburanye yitwa bikoroka yari mu rugo rubanza ujya Salvatori Gahungu wumva ujyaza kuvuga ibintu binyoma yari mu rugo rubanza wabaye mu rugo rubanza rero nakimenyemenya wabonye yuko abaciye ugo rubanza muri ico gihe nabavuze yuko badasobora gutambuka inzira baguma bavuga ngo ico gitsitsi mbega ko sentare y'intango yatanguye ikavuga kuri ivyo bitsitsi bimenyetso sentare y'intara ikazi kwirikirana ivyo bimenyetso vyavuzwe muri iryo tsiro ry'urubanza ry'ubwa mbere rya 1984 no kubera ikabo baca bakurikirana ico gitsitsi kiri ku musozi kitari nimu muri ako gasoko kavugwa ico gitsitsi kiri ku musozi kandi ico gitsitsi singongo banavuze yuko bategerezwa kwimba bakaraba uyo muzi ntibigeze basasura ngo baraba uyo muzi kandi bari bemeye ko umuzi umanuka bawutegerezwa kuronka aho hantu naguciriyemo ico gishitsi bavuga ni ikihe kivugwa ni cavuzwe mu rubanza ni igitsitsi cari cavuzwe mu rubanza muri 1984 muri 1984 havugwa ngo Masumbuko yatanguye niwe yaza gutanga iryo tongo yatanguriye ku gasoko ka mbere afata ku giti c'umugenge atasika ku giti c'ingongo kiri mu kandi gasoko ariko ico Masumbuko ejo bundi aho sentare ziriye yarabemereye tagasoko ka mbere watanguriye ko gutanga kariyeri yarakerekanye baramubaza ati ico giti c'umugenge kiri hehe yaracerekanye uno munsi yerekanya hatariho yaciyaza ku musozi yabikoze kubera amahera byamutama abikora kubera amahera uyu Nzambi abahereza n'uyu Salvatori yabikoze kubera amahera uyu Nzamba abahereza none rero nyakuba ni mutugende mudusikira imbere kwa president umukuru w'igihugu ndetse ibi bintu turiko turavugira ngaha ndetse je nasaba yuko vyoza kw'iradiyo bikumvikana nuko akakagwi k'abantu bane kubona umuntu aza kukwega uwundi muntu afise itongo ryiwe yaraririye akarigurisa hanyuma akaza kurirondera kuri jewe ako kagwi k'abantu bane ni bande uri uwa mbere ni Nzambi ni wagize ako kagwi uwa kabiri ni Ntawumvukiye uwa gatatu ni Natanayeli uwa kane ni Gatarina nibo bagize akakagwi kononye iyi ntara ya Rumonge nongeye gusaba mvuga yuko none ko abasinga ntahe bari batanguye bakaza ubwa mbere bagasika aho hantu uyo muntu akerekana iryo tongo ryiwe yitwa Gatarina amaze kwerekana iryo tongo ryiwe nukubera iki bamubariye tisikira itongo ryawe uno munsi akaguma inyuma yako kagwi aza arindonderako kabuki kandi nazi iryo tongo ntari muri ako kagwi rero turasavye yuko ako kagwi kosambuka ako kagwi nigasambuke kubusuma iri tohozwa ry'undo mugwi nta mwizere na mutoyi ndaribonako igituma ntaribona ko umwizero na buhoro buhoro uyu yitwa Siridiyo akora mu ntara uyo niwe baciye ko bamucako
abandikira makete mu kinyegero twebwe tutabizi ajya basokora yose nayo ujya mu ntuze wabura amatari yabandikiye none ko basikiye mu ntara bavuye ibururi bakaza bagasikira mu ntara ujya rwogira umwizero nyabaki kandi bana bagoma basikikira ujya bogira umwizero ujya zirizike namba zirizike nyene ujya niwe yabikoze uyo niwe yivuga ngo nuwo amategeko niwe yatumye abantu bagomba kujyana kuri uyu musozi nk'aba bantu bapfungiwe iki igituma aho hantu hasa turaba kugira ngo abantu bavuye mu kigwati hari yepfo mwabonye bace baza baziye kuzimya umuriro aribo bawumvise muce muraba nabo abakozi babo ho baba ngaha baba hirya no hino ntibigeze bagira ngo bariko barazimya umuriro ntibigeze bagira ngo bariko bararaba ikintu na kimwe none ko byabaye uko twokeka ko uyo muriro waturiye bande kandi abo bantu bafise abakozi babo bararino bakirigwa ino hagaca hafatwa abavuye mu kigwati baziye gutabara none no kubera iki abaciye ugo rubanza rwa mbere rwa Paul ko batabemereye ngo bavuge no kubera iki sentare yababwiye ati nimugende mwiture sentare bagaca bitura ubanyamategeko bo mu ntara ntibiture sentare ibintu vyoza mu ngiro sentare ikaza bakitura sentare bakaburana baburanye hanyuma amasura gasura bakareka kuzana ivyo muri paraki mbega n'imanza z'ivyaha nayo ivyabona vya Matayo byarashoboye gutanga umuco bifise kubijanye nayo matati yo kuri iryo tongo ku ngorane z'aya matongo ngaha jewe nari naje nko gutanga umuco ku buryo nari nsanzwe ndongoye aha hantu n'umunyagacimbiri nari ndaharongoye imyaka 10 hanyuma rero narinje gutanga umuco kumvo y'amatohoza y'uwo mugwi wari waje hanyuma rero nshitse nagerageje kuvuga ngene narinda bitse kuko twahabwa ahantu dukora tukaharima imyumbati n'abandi batari bake mugahabwa nande n'uwo mushinga ntahe Matayo gahungu Matayo niwe yahaduha hanyuma kandi hari hasanzwe hariho ibiti by'ingongo binini cyane navuze n'ababica amakara babihawe n'uwo mushinga ntahe gahungu Matayo rero aho baguma baca bavuga bati tubwira igishitsi cy'ingongo ivyo rero ntivyampaye umuco mwiza hanyuma rero navuze nti aha nari nsanzwe ndaharongoye uyu mugabo rero Nzambi bavuga uwo Nzambi mwumva bavuga niwe yaje akagurira mu mpisho ayo matongo nsanzwe kandi n'umunyagacimbiri wa sinigeze menya ikintu na kimwe kwaha hantu hagutswe n'uwo mushinga ntahe wewe no kuvuga ugati wari kutegezwa kubimenyesha ariko nari gutegezwa kubimenyesha ariko baguze mu mpisho yego y'abanyumba 10 yabande nta wigera amenya ivyo bintu vyaha hantu turanatangaye kumva ko yaguze itonze kubyiza izi ngorane zimaze igihe kitari gito igihe kirekire rero ico mvuga kuri abo abitwa bantamvukiye Alex bavuka kuri Paul barigeze kugomba ngo basombore ikintu bita gusombora mu kirundi yo mupfa urubibi n'umuntu barasimba inzira bararima amatuta kanaka barimye amatuta kanaka baca baradutaka bashinga ntahe duca turaza tuje turabarabira duca tubabwira yuko mu mategeko kuva kera aya matongo abantu ingene bayafata nta wasimba inzira ubundi ngo asimba inzira umwe aguma hepfo undi akaguma haruguru hanyuma rero ivyo nivyo twakoze tubikoze rero uno munsi niho ntangaye numva bo kwa Paul bavuga ngo baramanuka ngo bakagira hari yepfo kinaciye numva nino nibiki cyambona yuko umenga nkuko bariko baravuga ati nakagwe kariko kari forma no bifatuko kandi hejuru y'ivyo cyo novuga gikuru uyu muntu yitwa Masumbuko akwiye kuja imbere y'intahe kuko umugabo ntagira indimi zibiri mu kanyo kuko ingena ameze ijambo uyu munsi asuyuko ejo azosuruko kuko avuga ko ari we yahatanze agahabikoroka akerekana aho yagejeje ariko ko avuze uyu munsi ejo siko avuga ukavuze ejo uyu munsi siko avuga bivanye niki biboneka yuko umuntu aronse ivyagaburira inda yiwe abare wacaba umukunzi Matayo agasaba umukuru w'igihugu kumurenganura ndasavye umukuru w'igihugu nyakubahwa
Prezida Varisito ndasavye nk'uko ico kibazo yagifase mu maboko yongera gifate mu maboko nuno munsi bareke kutunyanyasa kwitongo twavukiye ko uyo muntu ava mu gatoba bareke kugira komisiyo yo kugura amatongo yivye kugira ngo agurisa amafaranga aronka amafaranga make turasavye uyo muntu afatwe buzoba ari ubutungane bukwiye Imana ibahezage. Narangiza tubamenyesha ko tuzobandanya tubatohoreza iyi nkuru tumenye n'ico umugwi w'amatohoza washitse ko tongere tunagerageze kuvugana n'ivyabona vya Nzambimana Augustin kuko bitatoroheye kubaronka. Iryo tongo rikaba riri ku mutumba Mwange zone Kizuka komine n'Intara ya Rumonge.